gisagara ca Bujumbura gisigaye kingana guca ingato usanga entre umva twese sigaye tuba tuzinanye ugatusanga ubu n'abahungu rero mu kudukurikira baje entre nunye ugatusanga tugendana n'umuhungu umwe turi abakobwa bane twibwiriye basi kubera iki abahungu kubera je icambere na mbere je ntabwo nshobora gukurikira umukobwa yakundanye n'umugenzi wanje oya ntibishobora bishobora kunkundira kubera ko utabikora kubera ko ntubikora mu hagati mwe mu bahungu nta kuntu wowe ushaka kuja nko gukurikira umudemu hama abashuti bawe bakavuga ati kari kamasi ni kaburofa hama ugashu ubiheba umudemu w'uburofa bameze gute umukobwa w'uburofa icyo mubaze bela niwe mbajije ico kintu umukobwa wowe mwogendana canke wodraga ameze gute n'utodraga ameze gute oje yamaze kunezera gusa uko kunezera mu buhe buryo gakeve duhu kumuco mbo tuvuge nk'ubu Leila sibyo nk'ubu Leila ni bo nawe ndabona ko ari sawa agerageje gutahura Leila ari mu bakobwa ushobora gukurikira ari muri za size nyene z'abakobwa ushobora gukurikira apana shobora yemere kintu sigaye mbona muri iyi minsi muri iyi myaka ibintu byo gukurikira umukobwa uvuga ngo ujya aronze aravyibusha umuntu asiga batire n'utuntu duto tuntu. Hello bakunzi ba Buja Hit TV ni mwaramutse cyangwa mwiriwe nkuko musanzwe mumenyereye kuri mikoro muri kumwe na Christian nk'ibisanzwe I'm back nabwiye ko nagarutse kandi kuri mic muri kano kanya rero ikiganiro face to face nkuko nabibemereye nabemeye ko ndabazana ibiganiro bitandukanye cyane abastar abandi bantu aba jeune tuganire ubuzima tubayemo murabizi ko aba jeune twikundira ibintu bishushe tugomba kuganira kuko hariho abandi bari muhira baba bategereje kuraba byo tuvuga kugira batwigireho ndi kumwe rero na bamwe mu bajene bahano mu gisagara ca Bujumbura nabwiye ko ikiganiro face to face tugiye kuganira kuri deba imwe tukumwe na nande nga ku ruhande ninde turi kumwe ndayitije Keva ku rundi ruhande niko yageze Dianka hagati Leila Leila kwijwi ridasohoka urashonje cyane amasaha yo kugerega yageze turagufatiranye rero byatari bakunze Buja Hit TV uyu mukobwa rero yitwa Leila muzoguma mumubona ku kiganiro face to face ako tuzogenda tugaruka mu bandi bavuga gute abakobwa tuzobatumira nabo nyene twumvira ico bavuga abahungu twahereye kuri Kevin uyu muhungu kwa bantu batamuzi Kevin Valan yamenyekanye mu bintu by'umupira w'amaguru sinzi nimba yarahombye Kevin meze gute no uyu mwaka tu niho ntakinye ariko suvuga ngo narahevye umupira ndacashaka gukina kandi nzokina uyu mwaka ufise equipe uri kurakinira canke biracari muri procedure uyu turacari muri procedure duko turaprepara tu shaka kuja kugira entraînement hariho hose tu mena bondaronka equipe. Okay, bro nyibutsa akazina sinakibutse neza. Dianka 69 amazina kumengo aragoye cyane. Niyo namenyereye bamagana. Iryo wiswe n'abavyeyi rero. Dianka. Ugerageje nayo ndagusabe niwe muntu nzi twiganye cyane ushaka kubuza ururimi Dianka bisobanura iki? Shaje simaze ko ari ururimi rw'ino sishinde. Ni Ethiopia. Voilà. Ndagusabe gato ndakugore ni Murundi ndakugore ukuri chapo gato turamusha singunda ukuri chapo kubera iki narabibonye gusa kwa marisha en fait Leila aravuze ngo uri umu Ethiopian ashaka Ethiopia ni Murundi navukiye mu myaka 2 Dianka izina ry'ikirundi twagude niko yagize Dianka tugerageje juksaraza ko tubwira niwe muntu nawe twiganye ubizi bakunzi ba Bude turi kumwe na Leila leso bwa mbere mubonye kuri kamera za Buja TV wenda kana Varani n'ubwa mbere na Dianka n'ubwa mbere ako babaye nk'abasangwa kuri Buja Hit nibaza ko nidusura kandi kubakenera tuzo no mu bindi biganiro muzo twitaba sibyo gakebe tugiye kuganira rero ku cerekeye amitié tugiye kuganira ku byerekeye ubugenzi
ngaha hanze murabizi ko tuba turi abakobwa tugaca usanga bafise aka groupe rero raza kubitubwira neza kuko ndafise muri experience ugasanga hari abakobwa dufise tugendana canke hari groupe y'abahungu keve usanga mugendana hari ikintu rero je namye mbona ugaca usanga abakobwa ubwa bugenzi bwabo ntiburamvye ugasanga n'abakobwa nka batanu bari hamwe bagira utuntu tumeze neza ariko usanga hajemo utuntu baratandukanye ariko abahungu ugaca usanga ni ibintu byabo bakundana kandi bashira hamwe tukibaza ati ibyo bintu biba byavuye kuki turaza guhera ku ruhande rumwe kwa Laila atubwire we ukuntu yaba byumva Laila wibaza ko ibyo bintu byo biva kuki ko ubugenzi bwa hagati y'abakobwa ubushuti novuga ko umukobwa muri abagenzi ukwezi kumwe kwa kabiri ariko usanga byaheze nibaza ko ibyo bintu ndiko ndavuga ubizi cyane byo biva ku kigalaya ndahera kuri kote y'abahungu cyane abakobwa yavuga abakobwa mpamvu impamvu ya mbere abakobwa ujya dukundana habe Bella ni umukobwa turashaka kuri tuva ikindi honyine naco gisagara ca Bujumbura gisigaye kingana guca ingato usanga entre umva twese sigaye tuba tuzinanye gatusanga ubu n'abahungu rero mu kudukurikira baje entre nunye ugatusanga tugendana n'umuhungu umwe turi abakobwa bane canke batanu uyu niyabimenya izanduru zwahama hamwe n'abanyarwanda nizanduru fujo bigahera nabi n'ubugenzi basha naho noba naragufashije gute naho noba narakoze gute byose ubigira guca zero ukavyibagira ako nimba numvise neza uvuze ku kantu ko kuvuga ko igisagara ari gito uca usanga muzinanye haza nk'umutipe tuvuge nka Keve usangaje kurondera then iyo twaba tuzinanye nka Chabura canke yandondeye tukaca dutandukana Voilà, nibyo mvuze agiye unasanga atani na relation mufitanye wowe. Atani ihari. Ako gacu usanga kwa kundi mumenyeranye mu blaga iki uyu araje kundraga. Aje kundondera jewe. We birakubabaza. Kandi ukababazwa n'ubusa muri vie. Nkaba bara tutarigeze dukundana. Nuko bisigaye bimeze. Ukababara. Reka Dianka tubwire ukuntu abyumva ibyo bintu wowe umaze kugendana ho uramaze gukundanaga bro byari bimeze gute ubwa mbere winjira mu rukundo byari bimeze gute byarangoye ariko ntibyangoye cyane byarakoroheye kujya kuduraga umukobwa canke wabigenje ute uri umwana wavukiye mu gisagara ntibishobora tubwire nk'akantu ukoresha ku buryo ujya kubwira umukobwa ati ndagukunda akemera akantu ukoresha wewe oya umva ntushobora kuvuga ngo ndagukunda umukobwa ugana nawe gahoro ndikumva utari kuraduha umuco sinzi impamvu ubigenza gute wewe kugira umukobwa mushobore gusohokana nawe ni nayo majambo ushobora gukoresha bon umuntu akuravye cyane kubona ko ufise baby face ukuntu byo neko ndakubaza nyene ko ikintu ukoresha ku buryo ugiye kudiraga nk'umukobwa akwemera je mu bose nibyo ndamubwira ko ndagukunda turabyisanga Okay. Hari akantu rero Laila yagarutse ko ariko aravuga ko abakobwa usanga tudakundana hagati yacu usanga ugiye kudiraga Laila je nk'umugenzi wiwe ndashavuye ibyo bintu byawe bimaze kurushikira ntago biragushikira ngo udiraga umukobwa uzi ko tuvuge ari nk'abagenzi benshi ugakoramo umukobwa umwe hajya anye bafise groupe bagendana bose hamugacukura mu mukobwa umwe hajya Dianka ndumva atwimye amakuru ni bimwe namye mvuga ko afise baby face ucusanga ataranatonga zamagani ari byo tuko turafosinga gusa reka tugaruke kwa Keve ibintu Laila ikaravuga hari kintu ubiziko oya nta bintu birebire n'abandi abiziko kabisa sure yego uri sure umuntu akuravye abona ko ushobora kuba ukuzemo gato pa rapport ya Dianka niyo mpamvu reka tuganire tubwize ukuri hoho kubera iki ibyo binavuze uvuze ko nta kintu kimubize ndabizi mbwa nta bintu birebire cyane ndabiziko uremera ko hari abakobwa bashobora gushwana ugasanga barabagenzi cyane mbere basubugenzi barambarana impuzu barasohokana ariko usanga ubugenzi bwabo burapfuye kubera umuhungu
yego namaze kubibona kandi ndafise abagenzi bimaze gushikira yego maze kubibona babipfuwe sinzi biva kuki ntabwo nagico kibazo nzi ko nzokibaza umukobwa nteko yo kinshura abagenzi uvuze n'abakobwa cyane n'abahungu b'abakobwa n'abahungu ufise umugenzi yo wamaze gushikirwa n'ico kintu agashwana n'abakobwa bagenzi be bapfa umuhungu yego ibyo bintu biva kukike ubyumvire wowe ubumva biva kuki eske ntitwavuga ko ari abahungu mwe mu bitera nk'ubu tuvuge Kevin si ndakuzi cyane ariko hari utuntu tumwe nzi wewe woti kubahuka kuja kudraga umukobwa hama akwemereye ari muri irya group mugakundana bigahera ugaca ufata umukobwa w'umugenzi w'ijye nyine kuri je ntabwo nshobora kubikora muri Laila sinzi ko ubibona ko ari kutwima amakuru bano bahungu kutwima amakuru kandi tuganire ndiko nkubwiza ukuri nivyo kuri jewe ntibishoboka ndiko ndakubesha kubera ntabwo biragushika n'umusino nta n'umusino okay twibwiriye basi kubera iki abahungu kubera je cyambere na mbere je ntabwo nshobora gukurikira umukobwa yakundanye n'umugenzi wanje ntibishobora ishira bishobora kunkunda kubera ko utabikora kubera ko ntobikora kubera mpanda bibona ku bagenzi banje mbona ashobora kuba mfite umugenzi ugasanga yakurikiye umukobwa je twari kumwe me kuri jewe ndabifata nk'ibisanzwe ariko jewe kubitaga papu rero tusimba ndabyumva oya bari barahebanye twari twarahebanye ariko kuri jewe simbona ko nshobora kubikorera umugenzi wanje wabyakiriye gutekera kuri jewe nkuko wavuze abahungu ko turi kintu kimwe kuri je nabonye yuko ari bisanzwe Keve ibanga nirihe mukoresha je ndafise abagenzi b'abahungu benshi ibanga nirihe mukoresha hagati yanyu ko je mpora mbona abati murashaka sinzi wenda niba bamuhurira ku icupa canke muhurira kuki usanga muri abagenzi sa naho mushwana bica bihera nirihe banga mukoresha mwebwe sinzi ngira ni imana yaduhaye yego kwe turafise tumva abahungu n'abantu umva dufise amitiye sinzi ngene no ikubwira uko imeze abahungu barashobora gushobora des jours umunsi ugira gatatu mukaba bagenzi kwa kunini je sinzi gituma sinzi kwe hari ikintu Laila yagarutse ko avuga ko donc tushaka turi abakobwa hama ugaca usanga nimba kebaje kundondera jewe Laila gacashabura mbega mu hagati mwe mu bahungu nta kuntu wowe ushaka kuja nko gukurikira umudemu hama abashitsi bakavuga ati kare kamasini ka burofa hama ugashu ubiheba je namukunze ntibishoboka yego kubera jewe maze gukurikira wewe hamugenzo nje akazambira aho ujya mudemu n'uburofa oya je namaze gukurikira je nuko mbanzi ico nkuriki wawe uranyumva yego kuburyo nta muntu ushaka guhindukiza gagaje oya mbuze ngo bijya kintu oya sinshobora namaze kwiha objectif yuko ndagukurikiye nuko nyene yego Kive Laila naza kumfasha hari akantu ngira ndakubaze sinzi ko gato umudemu w'uburofa bameze gute umukobwa w'uburofa icyo nicyo mubaze bela niba mbajije ico kintu waze kubereka mbajije bon uko nyene ndabivuze niko mpora numva sometimes ariko ushaka kuba wicaye n'umutima bwa uredemu ni waburofa sinzi rero ico abashatse kuvuga urumva niyo mpamvu nembaje Keve kuko abantu ndabyumvana na Keve abagenzi biwe umudemu buje sinzi umudemu w'uburofa bameze gute ntavyo nzi kwe n'umukobwa wo kurikira abameze gute n'utokurikira ameze gute umukobwa nakurikira umukobwa wowe mwogendana cyangwa wodraga ameze gute n'utodraga ameze gute uje yamaze kunezera gusa uko ndamubona mu buhe buryo Gakeve duhu kumuco mbo tuvuge nk'ubu Laila sivyo nk'ubu Laila nibo nawe ndabona kari sawa ndabona kari sawa ndavuze ndamukurikira kandi aho Keve arivuze nuko nyene mu kiganiro arabivuze oya mbuze ndamukurikira Laila nuko mba nshaka yuko nimba barashaka yuko dusohokana sivyo si kuvuga ngo kubera ndamukundiki no kubera ndamukurikiye tukavugana numva ivyo namubwiye akabinkundira sivyo
kuri je ni bon. ni ukuvuga ngo ngerageje gutahura Laila ari mu bakobwa ushobora gukurikira ari muri za size nyene z'abakobwa ushobora gukurikira. Hapana shobora. Yemere. Ndinze mvuga nje kwa Laila tuvugane. Nuko mba nshaka nuko mba ndamukeneye. Sivyo sikuvuga ngo ni kubera ari guyanje. Oya. Nubu ndashobora kuza tuvuge ngaha turi sivyo. Amusanga Laila ngaha nashaka kumubwira byo mugenzi wanje agiye TH. Amubwira ibyo mukobwa je numva namukuze turashobora kuganira. Naza tukavugana. Yego nta kibo je na ibyo mbwiye ngo guyanje ngo ameze uko. Bakunda bikoje nuko hari abahungu ushaka gusanga bavuga ati je nkunda umukobwa yonze umukobwa afite ibisusu. Kintu sigaye mbona muri iyi minsi muri iyi myaka ibintu byo gukurikira umukobwa uvuga ngo ujya aronze aravyibusha. Umuntu asiga bati n'utuntu duto utuntu dusanzwe. Yego ibintu bisanzwe. Uko ufite nk'uko twaba twicanye bitewe n'ukuntu aba naganiriye nawe cyangwa ukuntu aba yambonye akavuga ujya mukobwa ndakunze ukuntu yambaye cyangwa ndakunze uko aganiriza abantu ndakunze ukuntu mbona umenga ari abivyita gute ari uko yifashe tu uko yifashe. Okay Dianka reka na tuganire gato. Laila navuze ko aza kumfasha hari akantu ushaka kuba ndakazi nawe akazi hariho ukuntu ushaka kundana n'umukobwa murapenda afu muracana ugaca usanga Dianka aragiye abwiye Kebati pale nishapita nawe jifikiye ibyo nurabizi uwo mukobwa twarakundanye wowe ubizi ko bibaho ibyo bintu kwanza abahungu mubikora ushaka kugira Dianka twimya amakuru kandi ntago ari sawa. Keve naho byo byamushike ntabyo tubwira gusa kubwira kubera je ndabizi. Reka tugire partie 2 mu kiganiro kigira kabiri tuba turi kumwe na Keve nzoshira hasi ibintu bye byose n'umugenzi wanje nzobishira hasi babwiye ko hari ibintu yatunyegeje anse kutubwira nzobishira hasi muri deba ya kabiri wabinyegeje. None wiyumviye ko nakujengeje icyayi bazi mbwira yuguru kumbwira partie 2 reka turindire muri partie ya kabiri. Ahubwo mufite ibyo muzinanye ko turazinanye na Keve turazinanye nkuko nawe tuzira gusa reka nk'ubu nka wewe nta kintu wonyegeza ko ndabizi Roma. Sure. Guys iki kiganiro tugikoze Laila heje ahagurutse inshuro nka 10 ku matelefone yitaba duhagarika uriko nongana nani n'abagenzi n'akazi nuko nta muntu wundi ndakwereke. Reka tubashimire cyane batumire bacu Dianka Laila na Varan nibaze ko muri partie ya kabiri tuzoba turi kumwe inshallah. Okay bakunze wa Buja Hit nibaze ko kiganiro kiza kubaryohera tuyarindiye commentaire zanyu mutubwire tubandanye canke tubagarikire nga ariko nibaza ko biza kubaryohera tukabandanya muri partie ya kabiri nibaze ko tuzoganira nonho neza cyane ngira bamwe batinye kamera ariko ndibaza ko bizoba bimeze neza. Mukomeze kujyega n'ibintu bya Buja Hit kuri mikoro kumwe na Krista behind the camera tumwe na Juma Jackson bisanzwe.